bakunzi b'ibiganiro bica kuri Indundi TV mu nkundire ndabahe mwaramutse canke mwiriwe umwe wese bivanye nahaherereye unu wa mwanya mwiza wo gukurikirana ikiganiro Weekly News ikiganiro tubazanira amakuru aba yanditswe kuri website yacu iyindwi yose rero harayo amakuru tuba tubazaniye umengo hari ukuntu yarenze bwabo tuba turasoma ivyanditswe ndakwibutsa yuko website yacu ari indundi.com mukanya ndaza n'amakuru yagiye arandikwa. Ego cyane reka duhere ku nkuru ati Dramati na Joel ngo bivye abanyarwanda itampolize ku ndirimbo bagiye barakora ngo Dramati na Joel barivye abanyarwanda. Iyo ni inkuru rero yaciye cyane mu banyarwanda nyene aho bose bagumye bibaza ati bikabandanya gutya hari ukuntu abanyarwanda bagiye kwibagiranwa akaba ari abarundi bagiye gufata u Rwanda bafatiye akararo ku ndirimbo itampolize ngo ugerageje ngo kuyikurikirana urumva neza yuko harimwo ngo akadiho k'abanyarwanda. Ivyo rero vyariko biravugwa hagati ya Ali Sudi asanzwe ari umunyarwanda umumenyesha makuru w'umunyarwanda asanzwe aba muri Amerika yemegwa ngaho cyane mu Rwanda aho yariko arabivugana na Dumba bariko arabivugana rero ari bo kuri bo mugabo Dumba uraziko ari umuntu umunyarusaku ibintu muvuganye adashaka kuvyigumizamwo yaciye abishira ku mbuga ngurukana bumenyi biba biramenyekanye kubwa Ali amaze kubona yuko vyamaze kumenyekana yaciye avugisha ukuri ati je ndabona neza yuko Dramati ndakunda nukunakora uko biri kose ndiko ndabona yuko bafise iterambere kubwa Dumba hoho ngo abona ko mu misiza indirimbo z'abarundi zogenda gufata ikibanza kinini mu Rwanda ngo ivyo navyo ngo abiraba abivuga afatiye kuri ku makolabo ngo abandanya akorerwa mu Rwanda abarundi n'abanyarwanda aho aravuga Double J Kiriku Dramati nyene Alvin urazi yuko bamaze imisi yo korakorana n'abanyarwanda bikaba ari navyo bituma hajya mu Rwanda nabo nyene babandanya bariko baravuzwa rero ni bimwe rero bibateye ubwoba yuko byoshoboka uburundi bukaba bugiye gufatira ku yindi level na cyane barabiye ku indirimbo itampolize. Nawe washoye kumviza itampolize wayakiriye gute? Ego cyane tubandanye n'amakuru yacu yagiye arandikwa ku kinyamakuru cacu ati Alvin Smith asubiriye kandi gukorana na Double J inyuma yahahiye. Ego ni Alvin rero duheruka aduha ipi yiwe yari yakoranye n'abigeme gusa aho turavuga Lina Blanche turavuga Shani Queen turavuga Mokenzi Kakeli bashoye gukorana muri album yiwe mugabo ubu yamaze kugaragaza albumu yiwe yuko izoba uko izo bimeze izoba igizwe n'indirimbo zitanu nayo kaba harimwo abahungu nka Double J harimo indirimbo badoshobora gukorana kubwa Alvin ukuntu yashe kwiyumvira gushobora gukorana n'abahungu bwa mbere yashe gukorana n'abakobwa neza na neza urabona ko iyi album yiwe atamukobwa numwe azoba yirimwo ni Alvin muri no misi ubona yuko abandanya ariko arakora neza urafite ijambo ushaka kumushikiriza. Ndakwibutsa yuko ari Weekly News ngo Emerance Emi ngo ari mu myiteguro. Emerance Emi ni umuririmvyikazi asanzwe yisumamwo mu gihugu c'u Rwanda mugabo ubu akaba barizwa mu gihugu c'u Burundi ugerageje no kuraba mu ndirimbo yakozwe n'abigeme bashaka guhayagiza umukenyezi nawe nyene arimwo ubu abarizwa mu gihugu c'u Burundi ari mu myiteguro rero ariko arakora video yiwe atarashima kuvuga ngo ni yahe izosohoka ryari izo bimeze gute kimwe mu byo tuguma twibaza nubwo umengo biracari mu gifungu ni ukuntu iyo video yiwe tutazi yuko ari mu ndirimbo ziwe yaramaze gusohora mu audio yiwe amaze gusohora canke ni indirimbo nshasha agiye gusohora ifise izanana n'amasanamu ivyo rero no kubandanya turiko turabirindira tunabibutsa yuko Emerance Emi yaheruka muri Maroc aho
yaragiye guserukira igihugu ciwe muri festival ikorerwa ngaho nyene muri Maroc ubu naho yagarutse mu Burundi niho atwemereye yuko hariho igikorwa ariko arakora kandi vuba ngo tugiye kukibona. Emerance Emi yaheruka kuduha indirimbo yiwe yitwa Urugendo kandi murazi ko mwashoboye kuyikunda n'umuririmvyikazi rero amaze gukora imyaka myinshi iyo ari mu gihugu c'u Rwanda benshi baribagira bakamwibagira mugabo agenda aracishamwo akagenda arasohora indirimbo ziwe kuko ngo aguma ari ku kivi. Iyi nkuru ikaba yashoye kwandikwa na Yannick. Tubandanye rero n'amakuru yagiye arandikwa. Mr Champagne ku batari bazi igituma Kajala azoza mu Burundi yabisiguye gute rero ni Mr Champagne muzi yuko mu kanwa kiwe hatasibamwo Kajala rero mu myiteguro ariko aritegura yuko aza mu gihugu c'u Burundi igenekerezo ry'umunani ukwezi kwa gatatu umunsi wahariwe umukenyezi kw'isi yose. Bamwe rero ntibatahura igituma uwo kinyi w'amafilme yoba aje mu gihugu c'u Burundi yaciye agira ko arabisigura ngo ni kwa kundi nyene kwa Paris azobaje kugira ashe kuryoherwana n'abakenyezi bo mu Burundi bashobore gusangira bashobore kuvugana cyane kuvyo wewe asanzwe yaraciyemwo afashe abandi bakenyezi nabo nyene baze babicemwo badafise ubwoba bashike hahandi bakeneye gushika burya ngo ari abakenera izina ryiwe hari abakenera bifotozanye mugabo bikagorana cyane kubera aba mu gihugu ca Tanzania. Rero kubwa Mr Champagne yarasiguye neza yuko amubazaniye kugira bashobore gusangira. Rero ahantu kwinjira muri Safari Gate kwinjira ari 220 250 amahera agasigura neza yuko ari amahera ufunguramwo ukanywamwo ibindi navyo bisigaye abari umunsi w'umukenyezi kugira amushobore kuryoherwana. Iyo nkuru rero yashoye kwandikwa Kajala atarashika mu gihugu c'u Burundi ubu turiko turavugana Kajala yahavuye arashika mu gihugu c'u Burundi arabikora nka kwa kundi nyene byari bitunganijwe ubu akaba yaramaze kandi gusubira mu gihugu ciwe ca Tanzania. Yes, reka tubandanye n'amakuru yacu dutandukire ku nkuru ya Mbidata. Mbidata ngo nubwo yari yabatebeje vuba arabakirigita. Ni ikiyago bari bakoranye ni Indundi magazine mu kubona ukuntu Mbidata umengo arahoze cyane hari ukuntu umengo atariko aravuga kandi abakunzi biwe bamunyotewe. Indundi magazine ishoye kumurondera barashoye kugirana ikiyago aho bamubajije ati bimeze gute kumengo uri mu gacere ati vuba je hari ibintu ndiko ndategura kandi muzoryoherwa nk'abakunzi banje kuko ari byinshi ndiko ndabategurira ariko harimwo n'indirimbo rero yagomba ashire ku mugaragaro kirigita. Iyo ndirimbo rero ubwo ikiyago kirangiye imvugo rero yaraciye ija mu ngiro ubu turiko turavugana muri aya makuru yacu yamaze gusohora iyo ndirimbo ubu ikabiboneka ku rubuga rwiwe rwa YouTube ariko kandi n'icizere yaciye avuga yuko ubu atagiye kubanyoteza ahubwo ngo vuba uko indirimbo ivuyeho haciye umwanya mutoyi agiye kuzararekura indirimbo kuko ngo afise stock y'indirimbo nyinshi ngo burya ngo ahoze ngo haba ari ukuntu gusa abashaka ukuntu azirekura nayo ubundi ngo sindirimbo ngo ababuze. Kuri ico kintu Mbidata yashoye kuvuga wewe ukivuga kwiki? Yes, nkuko nabikubwiye rero abara makuru yacu yanditswe kuri website yacu nubwo haba haciye igihe haraho tuza kuyagusomera kijya kintu twanditse cyaramaze kuranguka. Rero ico mba ndagusaba gusa nukucukubitira hariya kuri website kugira ushoye kwisomera ayo makuru ndetse nayagiye arabandanya. Ati Yasini wa Big Fizzo bari bamwirahiye abafana na Kiriku aho ni Yasini wa ujya mufana akomeye cyane
cane ku mbuga ngurukana bumenyi udusanga avuga cane Big Fizzo benshi bagenda bibaza ati mbega yoba ari Big Fizzo yiyita Yasin abandi nabo ati kuba umufana nkuko biba birenze indirimbo rero ya Dramati imaze gushika ku mbuga ngurukana bumenyi abantu benshi baragize ico bayivuze ko itamporize kuko yari indirimbo yagenda iraduga ku munsi ama views abandanya nivyo vyatumye benshi babandanya bariko baravuga amajambo atandukanye Yasini wewe acishije ku rubuga rwiwe yanditse ati ngo ivya YouTube mu Burundi hari gihe bingora gutahura ego ngo ni nkuko wabona Mark Voice afise views nyinshi gusumba iza Diamond Platinum ivyo rero ugerageje kubikurikirana urumva neza yuko nubwo Dramati yoba afise ama views ntigitangaje cyane kuko aha aya mazina yakoresheje na mazina y'abaririmbyi baba Tanzania rero benshi bace babona ko ari Dramati ukuntu asumba Big Fizzo ama views ntivyo sigura yuko ari uko ngo amusumba ivyo rero benshi nibavyihanganiye nk'abafana hari uza kandika ivyo ashaka bazi yuko biba birekura umuntu wese kugira ico avuze ngaho ku mbuga ngurukana bumenyi bamwe bati Dramati natera imbere abandi ivyo uvuze nivyo abandi bamushigikira abandi batamushigikira kiri kurero umuririmbyi nawe yaciye azati ngo nureke ishari kuko abandi bana bari ku kivi ivyo rero benshi baciye bavyitiranya mbega iryo jambo yobagishuye Yasin nyene canke yagishuye Big Fizzo ayo majambo rero ukuntu yagiye aravugwa ku mbuga ngurukana bumenyi bamwe bavuga ibi bandi bavuga ibi ariko murazi neza yuko indirimbo ya Dramati ibandanya iriko iraduga nubwo ugerageje kuraba ubu umengo hari ahantu yamaze guhagarara mbega mwarushe kuguma muiraba canke ari ukundi kuntu ivyo byose rero ngo ni muri bimwe bituma ukuntu umuntu yaba yamaze kwagura akarere umuntu yamaze kwagura akarere umva ubu mu Rwanda arafise igice kimuraba mu Burundi uko nyene ngivyo rero ngo byo biko biratuma iyo ndirimbo ishobora kubandanya iriko iraduga ikibazo rero ncenda kubaza mbega kuba uduza ama views ku mbuga ngurukana bumenyi birafitaniye isano no kuba ushoboye ndashaka kuvuga kuba usumba abandi bose kuririmba canke uko kose ama strategy ukoresha rero urumva yuko ivyo bikididaniye benshi kubwa wowe uri kurankurikirana ivyo ushobora kubivuga kwiki kuba ushoboye birasigura neza yuko ariho ucuronka ama views canke urashaka kuba ushoboye mugabo nuronke ama views gira ico ngiye ngaho Ego tubandanya n'amakuru yacu ati Mr Champagne yivye bizu kubwoba bwinshi Mr Champagne yivye bizu kubwoba bwinshi cyane aho ni mu gihe muzi neza yuko yaguma aririmba urukundo ku mbuga aho Kajala yakunda Kajala amaze gushika mu gihugu cy'u Burundi mu mwese yashaka kuraba ati mbega rugye rukundo yaguma ariko araririmba ararumwereka amaso mu yandi habe namba harabonetse mwo akantu kubwoba kuko abakimwakira akiva ku kibuga c'indege ariko arerekeza rero aho bashaka kugira conference hari aka video kashoye gufatwa Mr Champagne aryoherwa agira gute abantu nyene abwira abantu uti abantu mwaguma muvuga yuko Kajala adashaka kuza mu Burundi mwabonye ko yamaze gushika bimwe yari yifuza cyane Mr Champagne urazi ko yashoboye no gushika mu gihugu ca Tanzania ntivyakunda yuko bashobora kubonana mugabo indoto ziwe yarazishitse ko kubona bahuriye kandi mu gihugu cy'u Burundi kandi bakaba bari kumwe ariwe yamwakiriye abantu bose bari ngaho bose babona ko ari kumwe na Mr Champagne yafashe akanya rero aramera nk'umusoma mugabo ugerageje kuraba iyo bizu mengo n'umuntu yari ko aratinya n'umuntu adashaka kubahuka kubw'abantu rero bari ngaho nabashe kubona iyo bizu urabona neza yuko Mr Champagne nubwo yaronse akaryo ko kwicara
kujana nawe aracafise impinga ndende yo kwerekana urukundo nubwo Kajala mu byo yagomba yishura yavuga ati je ndamukunda cyane ndakunda ukuntu ameze mba mugabo urazi ko ibintu by'urukundo biba bitandukanye nuko kuntu kuba mu rukundo biratandukanye no kuba umufani canke gukundira uwo muntu ikintu akora ukuntu ameze biratandukanye no kuba bashobora kuba abakundi tukwibutsa neza yuko Kajala yarasanzwe akundana na Harmonize umuririmbyi wo ngaho muri Tanzania mugabo ubu ivyabo bitameze neza amahigwe umuha Mr Champagne na yahe yarashitse mu Burundi baravugana barakorana igiteramo ibintu bigenda neza nubwo ubu yamaze gusubira mu gihugu ca Tanzania wewe kubgawe kuba Kajala yoja mu rukundo na Mr Champagne ubiha pourcentage zingahe ugerageje kuraba ukuntu bari kumwe ngaha mu Burundi Ego tubandanye n'amakuru yacu umeli mugihe hariho abo vyagoye kuronka visa wewe vyaramuhiriye n'umuririmbyi kazi musanzwe muzi neza amazimisi ariko arabikora neza no ku ndirimbo yiwe aheruka kuturekurira kure mugabo yaratubwiye ko afise programme yo kugenda kuduserukira muri Afrika y'Epfo neza na neza muri Cape Town rero isango ryabaye ntabandu ubu turiko turavugana yarerekeje mu gihugu ca Afrika y'Epfo kugira abikore neza bimere neza ikibazo rero cari ngaha cari kibazo ca visa bimeze gute yayironse gute yamaze kwironka kuko yamaze no kwandika ku rubuga rwiwe asezera ubu tuko turabona n'amafoto acana cana ko agenda agiyeyo bimwe rero bikigora abaririmbyi baba bafite ibiteramo hanze bibagora cyane kugira abashoye kuronka visa mbwa urumva yuko Mili wewe byashoboye kumworohera aha tuvuze abaririmbyi byabagoye nuko Double J yarafise programme yo kuja i Burayi igenekerezo rya 11 ukwezi n'ukwa gatatu mugabo kubwa visa urabona neza yuko atakiyago kindi twashoye kubona tunabibutsa yuko na Dramati wewe mu mpera z'ukwezi kwa gatanu ashobora kuja hariya mugabo ivyo vyose tuzovyemera aruko tubonye yuko yashoboye kuronka visa akajambo kamwe rero kuri Meli gira ico mubwiye ubu turiko turavugana ni muri Afrika y'Epfo kugira aduserukire neza ashobore no kuzana agashimwe Ego nuko reka turangirize ku nkuru yacu y'abakenyezi urazi ko yari nindwi yari bahariwe abakenyezi bahurikiye muri entertainment n'abamenyesha makuru baragiye hamwe kugira bashobore gusangira bashobore gukorana umunsi neza mu byo bashoboye kuyaga barigishanije yuko ari ukurinda ugatinyuka iyo ufise impano iri muri wewe ni wicare ngo kubera uri umukenyezi yamara ngo yikoreshe niho uzoshobora kubona yuko uri maboko igihumbi ushoboye byinshi aho rero muri ico kiyago ariho abajejwe kwigisha abandi abajejwe kubera akarorera abandi aho turavuga Kimana Edite asanzwe arongoye Bantu Boy ariko kandi no muri Amical de Musiciens asanzwe ari mu vice president aho Mona Warda asanzwe ari umuririmbyi ngo afite byinshi yaciyemwo uno munsi yashaka gushingira intahe abantu yuko bamutahura Ozi Irakoze urazi ko asanzwe akorera ku mbuga ngurukana bumenyi ngo byari bigoye cyane agitangura mugabo burabona yuko ari citegererezo urabona yuko abikora n'abantu bose bakabishima Estanishe uko nyene ati byari bigoye cyane hoho ugeze mu biteramo usanga uri wenyene ari abahungu gusa byaba bigoye cyane mugabo ubu barashima aho baciye ariko niyo mpamvu
gushika ubu batera intege abari inyuma bose ngo ufise iyo mpano ntayiryamike ntayicarike akore nk'umukenyezi kandi ngo biremezwa neza yuko bizoshoboka vyose wari umunsi rero mukuru wabo aho bashe kuba baboneka mu mwambaro basa bose bambaye umwambaro usa ndetse bafite n'indirimbo bavuze ko bashe gukorera hamwe mugabo gushika ubu tarashaka kubibona mugabo turafite icizere ko ngo bayikoze kandi ngo bagiye kwishira ku mbuga ngurukana bumenyi ariko kandi uretse ivyo byose baciye bafata n'akanya ko gusangira baheje gusangira baciye berekeza bose ahitwa muri arena kugira bagende gushigikira abaririmvyikazi bari basanzwe bateramisha abantu kuri uwo munsi aho kuri afishe hariho Estanishe hariho Shani Queen hariho Lina hariho Meili ngo ni muri bwa bumwe rero kugira aho umukenyezi yateramishije abantu abone bagenzi biwe nubwo bataba bari kuri afishe nabo nyene bashoboye kuhashika mu nkundire rero nce ndabashimira mwese mudahengeshanya kudukurikirana ndabibutsa yuko aya makuru yacu abari kuri website yacu indundi.com reka tuze dusubire kandi muri iki kiganiro nyene weekly news bye bye.